Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Uko kwemera niko kuriko kuratugabira ivyiza bihimbaye cane kuva ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gitugutu, abatacibuka amezi mu kirundi n'ukwezi kw'icumi, aho uko kwemera kwatuvyariye umusaserdoti hariya mu gihugu c'Uburundi. Uko kwemera kugaheza kukamuhagurutsa agashika ino mu buraruko, aho benshi badakunze gushika kuko ari hahandi bakunze kwita kuri periferi, ariko kuko yatoranye urukundo rudasanzwe rwa Bikira Mariya, nawe akaba yarahagurutse akihuta akagenda imisozi n'iyindi, nawe nyene yarahagurutse aragenda imisozi n'iyindi. Rero kuva itariki ya 29 turi mu gahimbare, duhereza inkuka y'umukama, dusangira ibyiza vy'umukama. Yashikiye mu gisagara gikuru Stockholm, arara Sara, yirirwa Orebro, ahari umubano w'abarundi n'abanyarwanda ukomeye cane. None ubu atwara umuhezagiro mu bumanuko, ariko imbere yuko atwara uyu muhezagiro, reka atubwire muri aka kanya gatoyi amaze agenda kumwe kwa Bikira Mariya ahaguruka. Pati, uriko ubibona gute? Ico bomenyesha abakunzi ba Radio Mariya Burundi bari kw'isi yose, ariko cane cane n'abari Burundi niki? Urakoze cyane Pati, nkenguruke kandi irindi rizima aka karyo turonse ko kuyagira no gusangira umugisha n'umuhezagiro n'abo bose turi kumwe kuri Axia Vibe TV. Mu kanya gatonya ndahamaze, hari ikintu kimwe cabaye gikishika ku mutima kidasanzwe, ningene nogira nti mbere abakristo b'abarundi bari hano muri Suède bariko barabera abandi intangarugero ku kugerageza kugira ubukristo atari bumwe bwigunga mu bujenyene, bwa bujenyene tuzi yuko usanga hagera igihe bugakara bukarura bugakanya umuntu gushika ushobora gusanga mbere yiyahuriye mu vyarimwo, mu vyiza, mu vy'ubuzima. Ukuri kose narahimbawe kubona yuko abakristo bo ngaha b'abarundi bo ngaha muri Suède, ico kintu muriko muragerageza kukironkamwo iyindi ngabirano yo gusubira kwegerana, kugira ngo muzigame ubukristo nk'ingabirano y'umuryango yubaka umwe agaheza akaza kubaka uwundi, tukigizayo urupfu, tukigizayo ivyo vyose bikwega urupfu, bishobora no kuzana urupfu umenga turorohewe mu vy'ukubaho. Mugabo hariho ibindi bikomeye bigize umuntu, bishingiye ku mutima wiwe, ku muzirikanyi wiwe, ku migenderanire n'abandi. Abenshi baravyibagira, ugasanga naho nyene umuntu yaguye mu gusanga bene ivyo bigwanisho duhejeje kuzirikana bifasha umuntu gukomera bene aho vyaratakaye. Ivyo navyo burya bizigama mu muryango, nta bukristo bw'umujenyene bubaho. Mbere n'abariya baba ngo mu kwiyugarana nuko babibamwo kubw'ekereziya kandi bakajana n'ekereziya yose. Ico kintu rero ngire nti gudu mwana ya mbere, kandi nkatumira n'abandi bari mu yindi migabane nko muri Amerika, Canada, Amerika yo haruguru, ntihabuze kumbura n'abaza bageze mu Burusiya. Bose abakristo aho bari, ronderane nk'abakristo b'abarundi. Twebwe twarabwiriwe ubuntu, dusanga imico y'inkuru nziza, ahantu umenga imico yacu irayicira inzira, irayibandukira. Iryo jambo tumaze iminsi turigaruka muri Patiri ndakwibarize. None rarabe rero kubona Imana yararetse bakagenda hariya abandi bakagenda hariya, kumwe tubibona mbere Imana yabiciye ko igaca no kuri krize za mbere z'ekereziya, abakristo bagasanzara. Mugabo aho bashitse mutima akabumvisha ati ni kwa gusanzara gusa, kwa kugira ngo ico kibi babagiriye gihave, umukama wadatsindwa gikuremwo, ukumenyesha inkuru nziza abandi. Aho muri rero kenshi usanga duhunga amabi menshi y'ubuzima tubamwo mu Burundi, canke tukarondera ubuzima busumbirije,
ariko twumve yuko aho turoye ko ikiganza c'Imana kituriko turonderane. Biragoye gutwara ubukristo muri iki gihe uri wenyene, ntibinashoboka mbere, ntibinakunda. Twegerane, hanyuma kandi tubandanye tumenyesha inkuru nziza. Radio Maria nicibereyeho, izoheza ibafashemwo, izoheza ibunganire, ni igikoresho cacu. Mbere dukengurukire abamaze nogira nti gusa n'abatera intambwe mu kwegerana muri ubwo butumwa, tugira tuti mubandanye mukomera kwibanga, kuko niko turiko turarondera ubuzima, ariko kandi turiko turakira ubwami bw'Imana mu buzima bwacu. Murakoze Pat, murakoze gushimikira cane kuri iryo jambo ry'umuryango, kuko tugeze mu bihe aho bavuga ati umwe wese no kumenya utwiwe. Cane cane iyo abantu bashitse muri ibihugu vyateye imbere bavuga ati hapa tuko Bulaya, kila mtu ni kujijua, kila mtu na Kujitegemea kwake. Iyo usanga umengo ni ingendo abantu bamaze gukonsakra, ugasanga je isambura ishaka ry'Imana yatwihishutse nk'ubumwe bwa batatu. Mbere na Yezu Kristo umusaserdoti mukuru ashitse hano kw'isi akaduhakarira ari gushaka gukora ubutumwa wenyene ko yari Imana, ahetse akaca ahamagara n'abantu ngo ntibari bakomeye mbere. gose. Camubereye igikorwa ca mbere akitangura, cegeranya akaryango k'abantu 12 na wari w'icumi na gatatu. Ni ikimenyetso gikomeye gose c'uko atashaka ko vyose avyigungana canke kumenga umuntu ntaco amaze muri ubwo butumwa bwiwe bwari bumuzanye. None ko yashimye guca ngaho, reka natwe twegerane. Cane. Murakoze. Imbere yuko mushikiriza umuhezagiro abo tugira tugende guhura nabo, nagira ngo ko turasozera ukwezi kwa Bikira Mariya, kukaba n'ukwezi kw'irozari, kukaba n'ukwezi ko kumenyesha inkuru nziza. Uyu munsi kuwa kane tukaba tuzirikanye ingene inkuru nziza y'ukwegeranya uduswi ari inkuru nziza idushikana ku musaraba. Abo bamisiyonari bari hirya no hino batagerageza gukora ari bo bishira imbere, ariko begeranya uduswi tw'umukama. Gira ntumere nk'ubatera intege, ntumere ahubwo batera intege, ubibutse kuguma bitwaje ibigwanisho vy'uwo bamenyesha, ntibigere bimenyesha bonyene, ahubwo bagume begeranya uduswi nka ya nkokokazi iguma yegeranya agaca kaje ikemera igatanga ubuzima. Ego n'ubundi abamisiyonari aho muherereye, eka abamisiyonari tudushaka tubona baba patiri bera birabura umenga nibo bagenda gusa, canke n'abandi bose bagenda nk'abihaye Imana. Ariko umukristo wese kuva mw'ibatisimu ciye mw'ikonfirmation, umukama yaramusizeko ikiganza, umutima mweranda aramwizigira, aramugira umushinga ntahe mw'ikonfirmation, bagira ati ubu wewe urashobora kugaseruka ugaserukana ishusho y'Imana mu bandi. None rero ndagomba ndabatera intege mwese abakristo muritangira kumenyesha iyo nkuru nziza, bitwegeranye nk'umuryango w'abana b'Imana. Mukomere kwibanga, ndazi ko muhura n'ibintu vyinshi bigoye bitari bike. Ibigoye vya mbere nibitwadukamo. Ijambo ry'Imana uyu munsi ryaduhaye ibigwanisho, nibishobora kubadukamo wari ugacishijemo tugasanga umuntu umenga hakwa kwimenyesha. Niko umuntu aguma ari umuntu, ariko tugume turondera kurabira kuri Yezu Kristo, kurabira kuri Bikira Mariya. Bizodufasha cane kugira ngo ntidusange, kuko iyo tumukuye kwa maso tuca dusanga turiko turibira. Kandi ugaca usanga umenga ivyo turiko turakora ntitugishaka kubikora nk'abamisiyonari. Kuko umumisiyonari ategerezwa kwamana nogira nti ico gihagararo kirimwo ibihagararo bibiri bijana. Ategerezwa kuba umutumwa amenyesha inkuru nziza, ariko akayimenyesha yabanje kuba umwigishwa. Iyo umuntu agombye kumenyesha inkuru nziza atemeye kuba umwigishwa,
asanga ariko arimenyesha. Kuguma turabigishwa, hanyuma umukama akaza araturungika ati tumbera uku, tumbera aha, tumbereza, kandi we nyene akanatwihera inguvu. Ntitwitege yuko tuzoronka inguvu tutemeye kuguma turabigishwa ku birenge vyiwe ngo adukomeze. Rero namwe mukomeraho muri. Hanyuma ikindi naco nuko umukama yama adutangaza, ugasanga arakora ibintu bihanitse aciye ku butobuto bwacu. Ntihagire umuntu yikengera mu butobuto bwiwe. Tangura ubahuka, shira amanga udashize isoni, wumva ko ujanye n'umukama, wabihereye mu mukama, ujanye n'umukama, kandi ugira uti tuze dusozerere hamwe vyose. Uzobona ingene yugurura vyinshi, kuko hariho ahantu usanga umenga shetani iraduteza ubwoba bwo kubahuka, bwo gutera intambwe, tugaca tuguma tuzingazingiwe hahandi. Haguruka dukomeze urugendo, kandi mugabo ntugende wenyene, wumve kuri kumwe n'abandi. Naho wogenda wenyene ukagira uti abandi twabiyaze, barangumirije mu gasabisho, barangumirije muri kina kiriya cose twaringanirije hamwe. Turinganize neza, dutere intambwe, kandi dukomere mu gisabisho, kuko niho tuguma tuvoma ubukomezi. Mukomere rero kwibanga, umukama muri kumwe. Mbere n'ibizobagora muzobona yuko mwishimikije umukama n'ivyo azokuramwo umugisha n'umuhezagiro mushasha. Ekleziya yagiye iramenyesha inkuru nziza, ica nogira nti mu biyigora vyinshi, ariko ikivamwo kikaba igitangaje. Kikaba igitangaje. Ni namwe mu bibagora, je hamwe dushigikirane, hanyuma kandi dukomezanye. Umukama abagirire neza, abakomeze, mutima mweranda abereke n'ivyo bitangaza vy'ingene agenda arakiza mu majambo mushikirije, mu gisabisho muhereje, yego, kandi no mu ntumbero muriko murakoreramo, kugira ngo n'ubundi ntimwave mwibaza ngo nibigarukira gusa ku bushobozi bw'umuntu, ariko mutima muri kumwe, kandi azobikora kuko n'umudahemuka. Ushimye kugumana nawe aramukorera ivyiza, agatangaza abantu. Nagira ntanga akarorero, narigeze guca irurude mu misi iheze, ndaraba ka kana k'agapeyizane kitwa Benedetta yabonekeye ahantu. Mugabo igihe yakabonekera, ntitwari tuzi ko ariko arategura ibintu tubona hagiye irurude, ukabona abantu bavuye mu mico n'imihingo myinshi, bose baza gushobora gusubira guhurira n'Imana. Aho hantu yahuriye na Bikira Mariya, aho hantu yahuriye na Yesu. None nawe uko ungana kose, ntawe uzi ico Imana ishobora kugukoreramo. Mbere ugasanga hirya no hino baraje bisunga uko kuntu wahuye n'Imana, ukemera kandi ukayaturira abandi, ukazobona Imana iriko irakora igitangaza. Rero nogira nti twese dukomere kwibanga, dukomezanye, hanyuma kandi umukama ahorane namwe. Muvyo wacu Bikira Mariya agumana natwe, abakingire, abazigame, abarinde, kandi abashikane ku vyamwa umukama bategurira. Murakoze cyane Patiri Desire Bireha. Dusozere, urakoze kuri iyo ndemesho, urakoze kutwigisha, kuko nkuko ubivuze Yezu abandanya atwigisha aciye ku batumwa biwe, aribo mwebwe, aribo twebwe. Mugira rero mukomeze urugendo. Bikira Mariya arahaguruka agenda yihuta, mugira mu prolonger la visitation. Ego, none ijambo ry'umuhezagiro mushikiriza abari mu mubano wa Nord Shopping, abakristu bose, abagenzi barimwo, abagenzi ba Radio Maria, kandi burya umukristu, umwana wese wa Ekleziya, ku buryo ubucanke bundi n'umwana wa Bikira Mariya, akacaba umugenzi wa Radio Maria. Ariko hama hariho abafata idarapo, bakemera gufata ako gafurari, abegeranya abandi. Rero iryo jambo ry'umuhezagiro ushikiriza abo bakristu bose, harimo abo bagenzi ba Bikira Mariya, abo bagenzi ba Radio Maria, bari mu gahimbare kenshi cane kw'izina ry'umuryango, kubakira hano, n'abariko bagenda bagana ico gisagara ca Nord Shopping, cane cane abava mu bumanuko, abava muri centre, abava hirya no hino,
kugira ngo mumarane y'imisi 3, umunsi wa gatanu, umunsi wa gatandatu, cane cane muri mu bumwe na paruwase mubashikiriza ijambo ry'umuryango. Ego, hari ikintu gitangaje c'ingene ibi bihe bije tugire duhimbaze umunsi mukuru w'aberanda bose. Ndumva umenga ijambo ry'umuhezagiro nobaha ni iryo ry'uko umukama yobandanya yeresha ubuzima bwanyu amaraso yiwe, amaraso y'umwagazi. Ngo naberesheje ubuzima bwabo amaraso y'umwagazi. Amina. Imana yatwegeranije atari uko twari beza, mugabo muri Yezu Kristu iratweza. Muze n'ubu tubandanye dukomeza iyo nkuru nziza y'ukwezwa n'Imana, kandi nk'uko mwari mubivuze, ndipfuriza yuko abavuye hirya no hino baje bo kumva iryo jambo ry'uko turiko turegerana ngo dushobore kwezwa n'Imana, gutyo tugende dushikiriza inkuru nziza abandi dufise aho tuvuye mu mukama. Nagomba kandi kubibutsa ibintu bibiri botegerezwa kwama bitwaza nk'abantu bamenyesha inkuru nziza. Ubwa mbere ni ijambo ry'Imana. Yego cyane. Inkuru nziza. Inkuru nziza nico kigwanisho gikomeye cyane. Yego cyane. Dukenguruka ko ibitabo vya Bibiliya biriko biragwira, haherutse no gushika iyindi stock bariko barazitanga mu madiyoseze atandukanye. Icya kabiri ni iyo shapure, ivyo bigwanisho biri nogira nti bizodufasha. Ni iyo shapure nuko kwitira umuvyeyi Bikira Mariya. Inkuru nziza ni shapure kugira ngo Bikira Mariya aguma duherekeza, ngo we ngo atigera atakaza amajambo y'Imana, akama yazirikana, abafashe ngo ayo majambo y'Imana abagumemwo, tugumemwo, tuyashikirize nk'ayadukayanganamwo, ntituyashikirize gusa nk'abayatanga, ayadukayanganamwo mu kungene azarahindura, ahinyanyura, atumbereza ingiro n'ingendo yacu, imero yacu. None umugisha n'umuhezagiro numva nobaha nuwo wuko namwe mwokwama mukayanganamwo amajambo y'Imana, kuko muyazigama muri kwe mu vyo wacu Bikira Mariya. Imana ibahezagire. Amen, amen, amen. None bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Karoro kukwemera ni Bikira Mariya. Rero turi kumwe na Bikira Mariya, tubandanye tugira ukwemera gushitse, ukwizigira gushitse, n'urukundo rutagira agahemo. Turabipfurije rero kubandanya musozera neza uku kwezi kw'icumi kw'irozari no kumenyesha inkuru nziza. Twakira ukwezi kw'icumi aho twinjira mw'isangira ry'aberanda, mw'isangira ry'aberanda. None umukama abandanya bagirira neza, mubandanye muba abanywanyi bino mbonesha kure, ibandanye iba ijwi ry'Ekleziya, ijwi ry'abo bose bipfuza ko iteka ry'Imana ribandanya rikura mu bo yiremeye. Umukama abahezagire. Rero twari kumwe na Patiri Bireha Desire, umwibutsamana wa Radio Maria Burundi, kumwe na Patiri Inyasa Nkurunziza, dusanzwe dutambukana n'abakristo bavuga Ikirundi n'Ikinyarwanda n'Igiswahili n'Igifaransa hano mu gihugu ca Suède. Gira umugisha, muraba abahezagire cyane. Amen, amen. Abatsindagirire. Amina. Abahezagire umugisha wiwe utagabanije. Amen. Batanga imbere, batanga inyuma, ugendere ku mpande zose, hejuru no munsi, waziga mu buni imyaka yose, uzobashikane mu buzima budahera. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.